Yeah man, blessed up, more blessing up to other blessing to everyone. Mubandanya mudukurikirana kuri mwebwe mwabanye natwe muri no rugendo ariko rutarangiye, ahubwo hasa how can I say, rusa nururangiye runo twagiye tubashikiriza kuva tubereka yuko tuduze tuva mu gisagara ca Bujumbura dusanze bamwe mu bakinyi ba sinema bari bacumbitse mu gisagara ca Ngozi no mu micungararo yaho bariko barabategurira igikorwa kidasanzwe. Uno usa n'umusi wa nyuma, uno musore mubona w'agashati ka rouge, umusore mubona w'agashati ka rouge ni the Battle of Freedom. Mwaramubonye nk'umu analyste. Ndiko ndamubona Izo Chris, umwe mu batipe bagumana energy aho bari hose. Muramubona uyu yitwa gute, umucomedian yitwa Shaggy. Iruhande ziwe hari Joaquin Smith, uyu wundi ninde uri karakata imodoka ya BMT we yitwa Wacha Waseme Wasemange Watachoka niko bamutazira. Mugabo w'ishati girabura ni Amedemani Rakiza. Hasi hicaye witwa X-Ray. Ubona yuko ni timu nini cyane yari yahuriye hano hantu. Kino ni kibanza bari bafashe nka maison de passage kugira baranguriremwo ibikorwa basanzwe bakora. Ndana bakeza ubona yuko abakinyi ba filme bariko baratera intambwe ku rugero runini, aho uno munsi ashobora kwiyemeza bagafata inzu yose kugira bakora ibikorwa bibemereye, bakagenda bagakota ishamba ryose kugira bashutinge vyoroshe. Nukuri mwumva yuko habura gato ngo duhamvye za Nollywood, why not Bollywood and Hollywood. Nizo ndoto kandi vyanka vyakunda tuzohagera. Bamwe muri twebwe ni batanahagera, batoya bacu bazohagera, abo batahageze mwe mu bibondo turiko turavyara n'ibindi twimirije kwibaruka navyo nyene bizogera aho hantu. Izo Chris mamen ndakubona ariko aratamba amapiano ari nako anegera imodoka. Nibihe je no hava nita yuko bitoroshe nyuma y'igihe kinini bari mu rukundo. Umunyengo udasanzwe uwo yitwa Amede ariko arafata agafoto n'umufana akomeye cyane w'ibikorwa byabo yitwa Asia Mukaremera. Nyuma yabone yuko witwa manager Giti aba yabakoranije basa n'abakora akanama na Kadorave. Kino gikorwa kigiye kubonekamwo n'umwe mu bakobwa bakiri bato basobora kuba bakunzwe mu gisagara ca Ngozi, babonetse mu ma comedies ya Shaggy. Uko ni nako umunsi wa nyuma y'imisi 12 bari mu bikorwa igitondo na nijoro bataryama. Umugwi BMT alongside Kadohavele Arnisia Bella de la belle famille qui ne soucie pas de ce que les autres pensent mais qui se concentre sur ce qu'elle fait. N'umukobwa la belle ubona yuko nkuko mwamaze kubyumva agiye kuvyara ibidasanzwe, akora amateka ntibikiri nibanga. Hakaba hagiye gusohoka for the first time movie yiwe ya mbere. I'm telling you guys, I'm telling you, surely and certain ino filme uzoyikunda. Bwari bwo bwa mbere ndanavuze bino bintu, ariko ndavyemerewe ndabisubiremwo, ino filme muzoyikunda for real. Mwanagiye munavyumva Amede yaravuze ngo birananiye kwigumya, reka ndavyature, ino filme irarenze muzoyikunda. X-Ray nk'umuhinga aragaruka arabishimangira, aravuga ngo twakoze nyinshi, twarabye nyinshi, twumvise nyinshi muri Burundi industry, ariko this one must be the first in industry. Ni mu minsi itari myinshi, mu masaha azoba yiyongereye nawe nyene atari menshi, filme irasohoka. Bimwe mu bintu byaranze uno munsi wa nyuma, ubona yuko bagiye no gufata imodoka bamanuka, ariko Joaquim wewe araza gusigara na Shaggy na Timo bari kumwe. Icatangaje abari mwa kino kibanza, hari umwe mu bafana bakomeye, umwe mu bantu bari bageze mwa kino kibanza banagize uruhara runini mu bijanye no gufungura kw'abakinyi bari hano hantu. Byamurenze bimunanira kwifata, ararira birakomera. Amede ati ndi umusore azi uko bikorwa, nshobora kuguhoza byansukarira ya nyayo. Nimba warankunze ugakunda nabo twari kumwe, nta kundi mukobwa mwiza
wihangane. Umukobwa bimunanira kwifata asesa amarira aravuga ngo n'Imana niyabishoboza ndabasanga ibujumbura ntumemba iruhande zanyu numva impumuro. Biboneka yuko bino bikorwa vya sinema mw'abantu mwabigeza ahandi hantu hakomeye ntibikiri vya bindi, nimba umuntu ashobora kurira akarira umukinyi wa filme hafi yo kumva yuko bojana, bano bantu ntibariko baratamba birorera. Ni kimwe mu bintu bisa n'ivyasize agahinda. Medebona yuko ariko aramuririmbira. Nimwe mu bintu vyasize ibisa n'agahinda gakomeye ku bari hano hantu ariko baravuga ngo nta kundi vyogenda, reka dutandukane mu buryo bw'umubiri ariko imitima yigumanire. Muzobandanya mubabona ni nuko bimeze, bamanuka basezera bava mu gisagara ca Ngozi basubira i Bujumbura. Ibiki ivyuma kamera DICO entertainment handi zindi zikaka tubandanye mu rugendo rudasanzwe bagenzi. Natwe twabanye neza nkuko twari twahageze, dusubire mu gisagara ca Bujumbura no mu bindi biganiro vyinshi cane. Ijwi mwumva nijya wa muhungu wanyu DICO, behind the camera hahagaze abantu babiri ni Prince Keys ari kumwe na Battle Freedom. Dusubire cane, turacabakunda, twizere yuko namwe mukidufise akurukundo. Ja bless up to everyone. We love you guys. Umunsi sindabasezera mwihangane ahubwo mumbabarire tubasubize inyuma gato murabo uko vyari bimeze namwe mu majambo yagiye aravugirwa hano hantu. We love you so much. turagenda ikanyere wa akajisho ni kumwe ngo nibashaka kuvaga oya nato tukaba dusiga hari umwana ari kurara n'ubwo gitari bagitari ameze robe bwaburobe oya sito umwana tugetu sito aho tushimira cyacawe Yoni twarari Manduze kado. Manduze.
DICO Entertainment. Bye, Demon King. I'm gonna miss you. Yo, I gotta miss you too, my friend. Hey, sikia mcheko. DICO Entertainment. Wereka kunyaga biramu. Yabona agahinda kanyisha. Fatimu, aya muraza kuyari hamwe moto. Kubera bagiye. Imoto n'igihu. None wabakunda ukumva mwagumana. Wari wumva mwagumana. Jewe nanje kimoto. Ni bandi uzokumbura cyane. Asigara modemire ngaha. Bose. Twese tugiye. Mwese hamwe bazogaruka vuba. Ni sawa birakunda. Muri bande. Canke ndakwereke. Ubona gutuci Bujumbura kubarabuka hamara umwanya. Canke ukanahawe. Inshallah, inshallah. Bye, bye. Atuanze turindire bagende. Ebana mukanya. Tuwava mutaje. Yoga mwose. Sawa. DICO Entertainment.